Vous voyez ce qui se passe ici, tout près de chez nous. Pourquoi ce silence? nimurabe ibiriko biraba ngaha hafi yacu. Ariko kuberiki gacerere. Ariko koko umuryango mpuzamakungu ntabwo ubona ingaruka zibi. Reka ndababwire hamwe vyobandanya uko biruba. Ndababwiye ko intambara izokwaduka ibiye karere kose. Kubera ko abenegihugu ntabwo bazokwiyicarira gusa ngo bidamararire ntaco bakora. Si le Rwanda continue, hamwe u Rwanda rwobandanya gwifatira uduce tw'igihugu cacu, kuko ndazi ko azogera no mu Burundi, kuko ariko na n'ubu atoza urwaruka rw'impunzi aruha intwaro, ariko abatoza abamenyereza urugamba muri Congo. Umunsi umwe azogera no mu Burundi. Ntabwo tuzopfa twemeye intambara ikwiragiye hose mu karere. nous savons son plan. C'est qu'il est en train de préparer quelque chose contre le Burundi. Turazi imigambi yiwe, turazi ko ariko ategura intambara n'u Burundi. Gusa rero amahirwe dufise nuko abarundi bamaze guhabwa imburi hakiri kare. Hamwe umuryango mpuzamakungu wobareka bakabandanya iyo migambi yabo, murumva namwe aha mu Burundi ntabwo tuzobemerera. Nous avons une menace dans la région. Ce n'est pas le Burundi seulement. Reka ndabivuge kandi umuryango mpuzamakungu nubifate nk'akama. Turafise akaga twagwishije akaga mu karere, kandi ntabwo ari Burundi gusa. Tanzania, Uganda, Kenya, eka n'akarere kose n'akaga hose. Mu gihe muri Congo y'ubuseruko idafise amahoro, akarere kose nta mahoro gafise. C'est le Burundi seulement qui éprouve une menace. Nimwibaze ngo ni Burundi gusa bubona aka kaga. Nimurabe Afrika y'Epfo ukirikira babara muri Congo y'ubuseruko. Ariko koko murabona aho Afrika y'Epfo yisanze, nuko umutekano muri Congo y'ubuseruko ufise ingaruka no muri Afrika y'Epfo. Ibisibye bwana ambasaderi. Mais l'insécurité à l'est du Congo a des conséquences sur l'Afrique du Sud. N'est-ce pas, monsieur l'ambassadeur?